rugendo rw'iminsi 6 twatahiriza tugomba turubandanye. Mube hagufi cyane. Mu minsi iheze twari twatanguye urugendo rw'iminsi 6. Nizera yuko muvyibuka. Hari igitabo twari twababwiye yuko tuzosoma mw'iyo minsi 6 tukabaha resume, hanyuma ku munsi tukaza turabaha icigwa. Tugomba tuje ku munsi wa 3 vyaciye bigorana. Azi yuko bigora vyama bigora abagabo. Hanyuma turafatirwa, ariko rero hako utoshikiye uja wopfa umuteba mugabo ukaruhuka ushitseyo. Naho twatevye rero turashobora kwivyukiranya tukabandanya. Uno munsi rero nateguye runo rugendo kugira ngo tubandanirize aho twari tugeze ku munsi ugira 3. Umuntu atari yabonye urugendo rwa mbere n'urugendo rwa kabiri arashobora kuziraba tukabandaniriza aho twari tugeze. Igitabo twariko turasoma cavuga ngo how to get whatever you want. Mu Kirundi bivuga ngo ni gute woshobora kuronka ivyo wifuza, ivyo ugomba. Ico gitabo ni igitabo kimaze gusomwa na benshi kandi kiryoshe, canditswe n'umugabo yitwa Kopmaya. Nta muntu n'umwe adafise ivyo yifuza gushikako mu buzima, ariko ivyo woba wifuza gushikako vyose biragoye ko woshobora kubishikako ata mahera ugira. Eka mbere ntivyo nashoboka, kuko amahera Bibiliya iravuga ngo nibimari vya vyose. Ariko kandi hari nabo usanga bafise amahera mugabo ntibagira ubwenge bukwiye kugushika kuco bifuza. Ivyo buri kurakora vyose, ivyo wowe buri kurakora vyose ata mahera ufise vyogora. Eka mbere ivyo nashoboka kushobora gushika ku ntumbero nkuko nari nabivuze. Amahera rero afise uruhara rukomeye. Nta utayakeneye, nta n'utayagomba. Ntivyoshoboka. Wambaye kubera amahera, ufungura kubera amahera, wivuza kubera amahera, uja gusenga kubera amahera. Nukuvuga ngo ibintu vyose uza gusanga bihagaze hahandi kuri ya mahera. Ariko none ico kintu nkenegwa mu buzima, ico kintu kidasanzwe mu buzima, tukibuze abari karahara mu ruganda ntibacura. Kugira ngo ukironke, kugira ngo uronke ayo mahera, vyoshoboka gute? Noneho ashobora no kutaba amahera mugabo ari ikindi kintu nkenegwa cyane wifuza gushikako, ariko naco nyene ntikiba kure y'amahera. Ushobora kugishira mu gaciro k'amahera. Kirero ni kibazo gikomeye wampaye inka. Aha ndiko ndavuga aya majwi kugira ngo bashikire na mahera. Interinete ndayigura mahera, icuma ndiko ndakoresha na mahera, cyangwa muteresharije ivyo navuze na mahera. Amahera rero turayakeneye. Tuyirengagije hari ivyo tutoshobora gushikako kabisa. Urakenera kwiga amashure ukayaheza, urakenera kuja gusenga. Voilà, ivyo vyose murumva yuko endiregitema bisaba amahera. Nta mugambi uriho ukomeye woshobora gukora udafise amahera. Umwanditsi rero aragira ati ni gute woshobora kuronka ico wifuza harimo na ya mahera.
muri uru rugendo rero tugomba turabire hamwe ikintu wokora kugira ngo ushobore gushika kuvyo wipfuza. Ivyo wipfuza vyose, ico kintu nta numwe atagikeneye. Na Bibiliya irakitubwira. Voilà. Niyo utashobora kugikoresha canke niyo utakimenya, ntihazogira uwutakwa ibiranduzi. Amajambo ya Bibiliya aravuga kuri iki kintu, ubuvuzi buravuga kuri iki kintu, ubutunzi ntushobora kubushikako udakoresheje iki kintu, ntushobora kubana n'abandi neza udakoresheje iki kintu. Iki kintu rero uragikeneye wanka wavyemera. Muti none ico kintu ni giki? Nimba ukeneye kumenya ico kintu ukaba utaragira subscribe mu ishure ry'abarundi bose, banza ubikore nimba bitakugwa nabi. Fyonde kuri jeme, fyonde no kuri kakazogera, ucuja ngaho wiraramire. Nguruzo rero nkuko umwanditse Cop Maya yabivuze, usanga rutari kure yawe, kumbure usanga wahora urufata minenegwe. Ico kintu rero Cop Maya nkuko yabivuze, uza gusanga kitari kure yawe, uza gusanga kenshi wahora ugikoresha mugabo utazi ivyo uri kuragira canke ukagifata minenegwe. Ico kintu ni jambo gusaba. Mu zindi ndimi usanga hari kubaza canke gusaba, ayo n'amajambo ari mu mugwi umwe. Mwijambo rimwe mu Congereza niho biza neza, haza ijambo ngo to ask, irivuga to ask. Gusaba, gusaba ukubaza, ariko mengo birajanye, ariko turiko twiga gusaba. Aha vyose niho vyugariye wampaye inka. Narabwiye nti ubutunzi bwacu buri hehe? Ubutunzi bwacu buri mu bantu ahanini. Abantu nibo babufise. Voilà, Imana ntizova mwijuru ngo igomba guha ubutunzi. Oya, ubutunzi buri mu bantu. Abo bantu nibo babufise ubutunzi bwawe. Twarize ibibanza 12 ubutunzi bwawe bunyegejemwo, ariko abantu barimwo mu ivyo bibanza 12. Ubu butunzi rero buri mu bantu, ubu butunzi bwawe Imana yanyegeje mu bantu, biragoye ko woburonka, mbere ntivyo nashoboka utazi gusaba, utazi ingene babusaba. Ubutunzi buri mu Mana, mugabo twavuze duti Imana imaniye mu bantu. Ubwo butunzi zobucisha muri naka niwe azokuvungurira. Voilà, nico gituma rero tuvuga duti uzovuga ngo je nasavye Imana ngo none yaranyimye, izorungika umuntu, uwo muntu niwe muzohura hanyuma kugirire vya bindi ugomba gushikako. Bibiliya nayo irabivuga hariya muri Yakobo igice ca 4 ku murongo wa 3, iravuga iti murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Aha ntiduhave duti biranduzi ku bandi. Aha benshi twavyemera twavyanka niho bitugorera. Turasaba mugabo tugasaba nabi, ntituzi gusaba. Bibiliya yonyene ni itegeko, nihinduka, ni jambo ry'Imana, nukuri. Ukuri kurimwo rero kutunaniye gukwirikiza ntibisigura yuko guca guhinduka. Ijambo ry'Imana ngaha muri Bibiliya riravuga ngo saba uzohabwa. Iri jambo turisanga muri Luka igice ca 11 ku murongo w'9 canke muri Matayo igice c'7 ku murongo w'7. Haravuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka. Aho abantu benshi bitunanirira ugusaba, bisaba umwete. Ico ni cambere. Umusavyi ntaruha, akagumizako mpaka aronse ico
yipfuza. Umusavyi ntagira isoni, umusavyi ntamaramara, voilà, agumizako mpaka. N'abantu bake rero bashobora kwihanganira gusaba. Uwo yagumije ko agasaba bandanya asaba araronka. Mwibuke wa mupfakazi na wa mucamanza yaguma dodora musaba ko yomucira urubanza. Umucamanza arihoza aragira ati oya reka nduhe ndamutunganirize. Mupfakazi arashika kuco yipfuza. Voilà, gusaba bisaba umwete mwinshi cyane, ntibisaba guheba. Igikuru nuko ubuzi ico ushaka gushikako. Icya kabiri kitugora muri iri jambo ryo gusaba, ugusaba bisaba kwicisha bugufi. Voilà, umusavyi aricisha bugufi akaryama hasi akiva yaga mu bipfu. Voilà, mpaka ashike kuco yipfuza. Mu yandi majambo, umusavyi yemera kumuja mpaka ico yipfuza agitahukanye. Ugomba umutwenge, ugomba ugirente, ni mpaka agitware. Ndabakarorero, ugiye gusaba umugeni. Voilà, ugenda wishira hejuru, ubwirizwa kwicisha bugufi. Utahubona jewe ndi umusavyi wawe, uhagarara hepfo ukansumba, uhagarara haruguru ukansumba, nje ngukomera amashi, ngomba kumbera umuvyeyi, ni wewe masabo yanje, sinzokwigera nkugabira, ungabire unganze umbere databuja. Nuko jambo litungane. Nuko aya n'amajambo abakera bakoresha kugira ngo baryoshe uwo muntu bariko barasaba. Utazi gusaba rero vyaca bigorana ingene uronka umugeni. Vyasaba yuko umenya ubwenge bwo kwicisha bugufi. Kera utagira itongo ryo kurimamwo ukabuzi kwicisha bugufi, wararironka. Bisaba kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi navyo murazi yuko ari cigwa kirekire, vyama vyadutaye kuwa amazi, si ndiyo? Utagira itongo wari yaranje ukarondera umubindi ugwagwa gumuzagazaga ugashika kwa senaka nyene itongo. Mwumva y'amajambo umusavyi yakoresha mu gusaba itongo. Nyakubahwa amasabo yanje, aha naburabiye mu rugi, atakindi kindaje ishinga atari rimaze imisi rimbakiye, nukwikaba inama. Aho ubona ubukene bwarankubiye, burantuna ndituna, uratondera. None amasabo yanje nje kukwitura, nagiwe ntari umwaga, umutima wanyibukije kukwitura. None databuja w'imiringa, nje ngumbera umuvyeyi, undonsa aho gukubita gasuka. Nuko jambo litungane. Nuko rero aya majambo masabo yanje, databuja w'imiringa, nje kukwitura, nje ngumbera umuvyeyi, aya n'amajambo yukwicisha bugufi kugira ngo ushobore gushika kuco wipfuza. Umusavyi rero aticisha bugufi, uyo vyama vyamugoye, ntashobora kuronka ico yipfuza. Baza uzokwishurwa, saba uzoronka. Umwanditsi aravuga ati abantu benshi ico ubasavye bama bafise umutima ukwishura canke ukuguha ico ukeneye, kuko umuntu aguhaye wemera yuko agusumba. Uwo muntu akubera sobuja. Voilà, umwubaha nka sobuja. Abantu rero benshi barakunda ico cubahiro, nico gituma batanga araguha kugira ngo akwereke yuko agusumba. N'umusavyi umbere databuja, umbere umuvyeyi. Abantu benshi rero
turagomba guca twiduza, tukagomba gusumba ba databuja. Ivyo bintu si byo. Aka kantu ndakibutse cangira nti yo akantu karabagana n'ukuri. Umuntu wese wituye akakugabira canke akaguha ico umusavye abahindutse sobuja, uramwubaha. Ko rero mwumviye ikintu tugaruke kuri kimwe twaherako. Gusaba bisaba kwihangana, bisaba kugumizako. Ntibisigura yuko abusavye bose baca baguha. Oya, nimba wateguye gusaba abantu 100, urashobora gusaba abantu 90 bakakwima, muga abantu 10 bakaguha. Igikuru nuko ushika kuri kimwe wipfuza. Aho abantu rero tunanirirwa, usabye rimwe ukananirwa, ugasaba kabiri bikanka, ushovuga uti are ndabivuyemwo, nakare jewe abo barasumba, ivyo ndabivuyemwo. Ugomba uba umutunzi nde? Jewe ndakugabiye inka bamindutse sobuja. Naho wowe uri perezida ndakugabiye inka yanje, jewe mpinduka sobuja. Mukundamutsa undamutsa n'amaboko yose, nji wawe ukuramutsa. Umicicaro voilà cha sobuja. Kera ukugabiye yabari umuntu w'umugabo, afise ibintu vyagaba. Voilà nico gituma bakwita umugabo. Urafise ivyo ugaba. Udafise ibintu vy'ugaba wabura umuntu w'imbunuza yo ngaho. Ubu abagabo baracariho, mugabo ni bake. Hariho abagaba inka, hariho abagaba amazu, hariho abagaba amamodoka, hariho abagaba impangu, ibintu vy'agaciro. Wewe rero ufise ihangiro ryumvikana, impamvu zumvikana, abo bantu urabegera ukabasaba, ugahinduka umusavyi. Uzi yuko uri umusavyi rero utegerezwa kuja mw'ishure ryo kwicisha bugufi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Iri shure ryo kwicisha bugufi wibaza ko ryoroshe? Abenshi ryarabananiye. Baza abantu, saba abantu bama biteguye kukwishura canke kuguha ico wifuza. Fakwemera gusa kuri umusavyi w'umuja bakubere sobuja. None nimba wazimiye ugomba kumenya yuja ca bugufi, uramutsa abantu n'urupfasoni rwinshi wicishije bugufi, ubasabe insiguro, ubabaze inzira. Abantu barakwereka inzira n'umutima mwiza. Aha benshi baba bishwa n'akagama, ubwibone, ubwishime. Jabo ntabo ntobaza. Hanyuma ukaruhira kuzimira, ukaruhira kutaronka kimwe wipfuza kubera ubwishime. Aha rero kubaza ijambo umukobwa wampaye inka, yampaye inka we rero uri umuntu yishira hejuru ubwibone, ntushobora kumubaza ijambo kuko bisaba kwishisha bugufi. Ugomba kumusaba urukundo. Basha aha ni mpaka uryame hasi, timasabo yanje, rukundo rwanje, buki bwanje, yo mana yanje, mana yanje. Utagize imisi karabaye nza narabaye umusururu, utahasi ngitora n'agatiro, ndakwiyumvira, ndakubonye. Basha ubwenge burava no mu kibanza. Bara utegerezwa kwicisha bugufi. Ugusaba rero kubahuka. Nimba warabonye umukobwa ukamukunda, iga strategy zugene wicisha bugufi uri mubaze. Voilà niyo yakwankira ugira uti ntacu sigize imana rivuze. Akwankiye ntucurekera ngaho utarataze n'ahandi, ahandi uzokugururirwa. Bo ako karagaciyemo kumbure uri umukozi ahantu, reka gutinya, baza canke saba yuko bakongera umushahara. Baza abahinga ico utazi baguhe impanuro. Baza umwanditsi w'amakuru aguhe amakuru ukeneye. Ugiye mw'isoko baza ko bokugabaniriza igiciro. Hari abantu
badasaba badandaza ko babagabaniriza igiciro bamubwiye ngo ni 10,000 agasha ari amahera uko nyene no urashobora kubaza ko bokugabaniriza igiciro kandi bakakugabaniriza baza akazi aho wipfuza gukorera kumbure woronkaho akazi hari benshi batinya nukuvuga ngo wayango hajya Jeffrey nta kazi noja kubazayo wamaze kwikuramwo genda ubaze niyo bakwankira ntaco uzobaza handi umwanditsi avuga yuko mu masosiyete menshi usanga bakeneye abakozi bakababura kubera iki kubera abantu batinye kuja gusaba ubuzi bakiyumvira yuko atabwo boronka hariho n'abakobwa usanga bimeze uko umukobwa bayitunganije umukobwa abameze ukuntu agendera ku ma principe umukobwa atabafyina wewe ari aja ngaho akarindira umuhungu yoja kumubaza abahungu bose bakikuramwe ntihagire umubaza kandi arindiriye uja kumubaza voilà ibi birakunda gushika saba urahabwa ukabwiye ahantu hari tapirura utari bwayiceko canke bigoye saba impanuro wahakorera nimba ari umupranto canke nimba ari uwundi muntu ca bugufi ubaze kuko niyo waca kuri iyo tapirura iragukubita hasi voilà uze kwiyumvira uti mbega bashi iyo naba nasavye voilà abantu benshi niko bikunda kubagora voilà arashitsa ahantu arazimiye mugabo aho guca bugufi kugira ngo bazinzira bikamunanira ubwo nubwibone kwa kwishira hejuru umuntu yishira hejuru ntawe umusavyi baza uwize saba impanuro kuwize voilà abantu ngo bararyoherwa iyo ubabajije kuko ngo babona ko bafise ico batanga babona ko bafise agaciro hariho abagira bati hamwe naka yotera imbere nabigizemwo uruhara vyonezera cane mwiyumvire nk'umuntu yafashije Obama agifise ya sandarusi hariya akamushiramo umutahe voilà akamufasha akiga agashika aho yashitse mwiyumvire igihe yaba president uyo muntu ingene yamuraba uwo muntu yamufashije yiyumva gute yumva amerewe gute mbega Obama yamufata gute yafata gute uwo muntu yamufashije voilà aha rero nimwumve yuko hariho abantu si benshi mwenaba ni nka 10% nico gituma bisaba kwihangana kwicisha bugufi abo uzosaba bose bakakwima ntibazoba bakugiriye nabi ariko ntibisigura yuko uzocubura. My father left my family when I was 2 years old. And I was raised by a single mom who had to work and who struggled at times to pay the bills and wasn't always able to give us the things that other kids had. Ati nabuze papa ngifise imyaka 2. Ati nakuze ntafise ivyo abandi bana bafise. Ati narezwe n'umuvyeyi umwe umupfakazi byamugora kugira ngo ashobore kumbeshaho. There were times when I missed having a father in my life. There were times when I was lonely and I felt like I didn't fit in. So I wasn't always as focused as I should have been on school. And I did some things that I'm not proud of. And I got in more trouble than I should have. Ati hari gihe ntabona ingene ubuzima buzoshoboka. Hari gihe ntabona imbere ariko ndaronka amahigwe ndafashwa ndiga amategeko ndaheza. And my life could have easily taken a turn for the worse. But I was lucky. I got a lot of second chances, and I had the opportunity to go to college and law school and follow my dreams. I chose to run for president at this moment in history because I believe deeply that we cannot solve the challenges of our time unless we solve them together. We may have different stories, but we hold common hopes. Uyu mugabo vrema yabayeho ubuzima butameze neza, ariko abantu baramushize mu icizere, baramufasha, ariga, araheza. Aba president baramuhaye akaryo. Nawe abantu barashobora kuguha akaryo. Ntihazobura abantu bagira bati iyi nyenyeri reka tuyipime. Umunsi umwe
izobonesha. Twumvikane abo bantu ni bake, mugabo iconzi coco bariho, bari muri bamwe 10%. Abo bantu kabona biyerekanye bakagufasha, ntuzubibagire, uzumenye ko ari basobuja, uzumenye ko ari abavyeyi bawe. Bandanya uzoronka babandi 10%. Erega ugusaba iyo umuntu musavye akakwima ntabacumuye, si itegeko. Voilà, iyo umuntu mubajije ikintu agaca aguha inyishu yico utaruzi, uwo muntu abona yuko afise agaciro, abona yuko hari icyo ashoboye, hari icyo azi. Ubona mu buzima hari ibyo udafitiye inyishu, baza ababizi. Guma ubaza gushika uronse inyishu. Ufise ikibazo c'amagara, gomba ubu uri umuntu akomeye gute, gomba ube perezida, gomba ube minisire, gomba ube deje wa wundi w'igihangange, ca bugufi ubaze muganga arabifitiye inyishu. Hari ibyo utazi mu mategeko, ca bugufi ubaze wayize. Hari ibyo utazi muri business, ca bugufi ubaze abayikora. Hari ubufasha ukeneye ku bantu, ca bugufi ubasaba ubwo bufasha, barabutanga. Abantu n'abantu bafise umutima wo gutanga, bafise umutima wo gufasha abandi, sa kugira ngo wungure ubwenge. Aka kantu rero wampaye inka koko ni danje, ngoma ndagatebeko. Uri umunyapolitike, voilà, ukeneye iki? Ukeneye amajwi, ukeneye ko abanyagihugu bagutora, sivyo? Ca bugufi wegera abanyagihugu, ubareshe, wicishe bugufi abanyagihugu, uvuga uti jewe ndumusavyi, nimumbere databuja, nimumbere abavyeyi, nzokora ibikorwa vy'umusavyi, sindabiyobewe. Aha rero ni hamwe n'amamvuga nti uri umunyapolitike, abanyagihugu bakagutora, bahinduka basobuja bawe. Wategerezwa kwicisha bugufi, wategerezwa kubaha ikibanza cabo. Nukuvuga ngo umushahara nibo bawuguha, ivyo urya nibo babiguha, ahuba nibo bahaguha, imodoka ugira ngo nibo bayiguha. Voilà, wowe uri umukozi wabo. Bibiliya ivuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi, banzube umuja wabo, banzube umukozi wabo. Muri no misi rero aho bica bigoranira kutamenya ikibanza cawe, kutamenya ukwicisha bugufi. Voilà, ubu abanyagihugu nibuca usanga arabaja, abanyagihugu nibuca usanga arabakozi baba bandi baha amajwi. Voilà, ubu bahindutse ababosi. Abanyagihugu ntibakira ababose, ahubwo babarongozi b'abanyapolitike nibo arababosi. Abanyagihugu n'abakozi babafata uko bigombeye. Abanyagihugu bagira bati turasavye mwumvikane habe amahoro, ntibabumvirize no kubumviriza. Kubera iki? N'ababose nibo bafata ingingo. Voilà, bagomba bafata izimeze gute, ivyo abanyagihugu birabega. Mbere bati kunguvu kora ibi, mutegerezwa kubikora mwase muca mumererwa nabi. Nibaza yuko iki mwagitahuye. Umusavyi ategerezwa kubaha, ategerezwa kuba icubahiro gikwiye uwo yasavye. Uwo yasavye ahinduka sebuja. Umuntu wese yaguhaye ikintu ugikeneye, ukimusavye akakiguha n'umutima wiwe wose, yahindutse sobuja. Uri umusavyi wiwe, utegerezwa kumwubaha. Ushitse imbere yiwe utegerezwa guca bugufi. Twabonye yuko gusaba bisaba kwihangana. Ushobora gusaba uno munsi nturonke, ejo nturonke, hirya ejo nturonke, mugabo uragumizako. Kuko twabonye yuko ushobora no gusaba 90% ntibaguhe canke ntibagushikire kuco wipfuza, ariko 10% bakagutunganiriza. Uko gusaba nako nyene twabonye yuko udasaba uko ariko kose, utegerezwa kuba ufise impamvu zumvikana. Izo mpamvu nazo naka ashobora kutazitahura, uwundi akazitahura. Twabonye ko gusaba bisaba kutagira isoni,
bisaba gutweruka, bisaba kubahuka. ngo yo ngujya sino musaba, ngo yohava mvuma amate, ngo yohava ntuka. Musabe, ufise ico ugomba gushikako, genda agutuke, genda n'uwundi agutuke, genda n'uwundi agusubire. Igikuru nuko wewe uzoteba ugashika kuri umwe agutunganiriza, kandi niyo yagutunganiriza umenye yuko uzoba ubaye umusavyi wiwe, nawe akaba sobuja. Kumbure babandi bakwankira barakwankiye, ushugenda uragira uti mbega basha kubera iki banyankiye, uciye wiga urahinyanyuye ingene uzobaza abandi. Voilà, kubera bakwankiye bitumye uronka wa wundi akwemerera. Saba uzoronka, saba uzohabwa, iyo ni Bibiliya bivuga. Ukabora kunza umukobwa, umugore, oya umugore nibaza yuko umukobwa, dufate umukobwa, mwegere uri mutere iryungane, are agomba kurarize, agomba gutera uwinyana, agomba gusekanye n'amapoto, ugira uti ntaco narivuze. Ngo hakunigwa n'ijambo wonigwa n'uri bariye. Byose rero murumva yuko vyugariye mu gusaba. Iyo umenye ingene usaba uraronka ico wipfuza. Mugabo bikunaniye gusaba birakugora uronka. Gusaba canke to ask mu majambo yose mu Congereza bavuze ngo a isigura always, say canke s isigura seek, k canke k isigura knowledge. Always seek knowledge. Imisi yose rondera ubumenyi. Iyo niyo siguro. Ejo ukumva nigombera ikintu kanaka, nigombera gukora ikintu kanaka, ngasaba ba databuja ntimumbera abavyeyi, nanje nzobagamburukira wampaye inka, tukudirigiza ndabizi ico muzontuma nzokwihuta ndakizane nuko jambo ritungane. Twabonye yuko iyo usavye wicishije bugufi, hanyuma ntucike intege, ntuhebe, ukabandanya, impamvu yawe yumvikana, utegerezwa gushika kuco wifuza. Twabonye kandi ko bisaba guca bugufi. Ni naco gituma Bibiliya ivuga ngo uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Mu yandi majambo, azoshika kuco yipfuza. Ngo nawe wishira hejuru azocishwa bugufi. Naho wogira amayeri yukuronka kimwe wipfuza, uticisha bugufi, utazi kwicisha bugufi, kimwe waronka urakibura canke ukagitakaza kubera ukunanirwa kwicisha bugufi. Aha abanyapolitike murumva ico mvuze. Twabonye ko umuntu aguhaye ico ukeneye, twabonye yuko ababaye sobuja, kandi twabonye yuko abantu benshi bafise ubuntu ni bake ushobora kwaka ikintu canke kumusaba ikintu ufise impamvu zumvikana ngo akikwime. Naho yo kikwima apfuma aca kwereka izindi nzira wocamwo kugira ngo ugishikire. Nuko bimeze. Umwanditsi rero ati iyo iki kintu cyo gusaba wagitahuye neza, iyo waronse ubumenyi buhagije, ubwo twagiye turadondagura n'ubundi, ati ico wipfuza ubwirizwa kugishikako. Nuko uno munsi reka ngarukirize ngaha, tuzosubira mu rugendo rugira 4. Twavuze yuko tuzogira ingendo 6 kuri iki gitabo c'ukugene woshika kuco wipfuza. Nimba iki cigwa cagufashije, hanyuma ukaba utaragira subscribe, yikore, fyonde kuri jeme, fyonde no kuri kakazogera. Ibisigaye rero reka twibananize gwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.